Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Imyaka 4 iraheze Perezida Evariste Ndayishimiye atwara igihugu c'u Burundi, ariko aho Uburundi bugeze uno munsi benshi baremeza ko bugeze ahatemba, kandi benshi bakemeza ko ibikorwa biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye biteye isoni. Ubukoroni bushasha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru adushikira aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagorokanye ubukoroni bushasha kandi buteye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Abarundi batari bake bakabavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara kandi hakiri kare Perezida Evariste Ndayishimiye agahagarika gufata abarundi nk'ibijuju. Turabigaruka ko mwidonido ya makuru. Turaza no kubabwira ku majambo akomeye cyane yatangajwe na Musenyeri Simoni Ntamwana, aho yavuze amajambo akomeye cyane kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akavuga ko ibi bintu bidagaze biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ibara rishobora kugwa. Akaba yanahaye ubutumwa bukomeye cyane abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, akababwira ko bagomba kumuhanura akava mu byarimo, kuko ibyo ariko arakora no guta igihugu mu manga ku rugero rukomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe c'ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mwaro, ubukoroni bushasha mu gihugu c'u Burundi. Intara ya Mwaro buca yakira igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye uzoba wigina imyaka 4 ari ku butegetsi. Igikorane kizoba ku magenekerezo ya 2022 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 muri komine Nyabihanga, mu gihe ibiro by'umukuru w'igihugu byahawe imiliyoni 300 zo gutunganya ibikorane. Abakozi ba leta mu ntara ya Mwaro buzuye amaganya akomeye cyane, bategetswe guterera ico gikorane no kugura igitenge gishasha bazambara mu minsi y'igikorane. Ntibatahura ingene bategekwa kuja gusenga iminsi 3 kandi ari isengesho ry'umuryango wa Evariste Ndayishimiye. Ntibumva ingene bategekwa guterera kandi amakori y'abarundi asanzwe ariha ibyo bikorane, bakongera bagategeka kwa kugura igitenge mu bukene basanzwemo butagira uko bungana. Babona ko ari ubukoroni bushasha buriko buribonekeza mu gihugu c'u Burundi, buriko burakozwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amafaranga bategekwa kuriha. Umwe mu bakozi ba leta haraciye indwi arakwandikiye ati kuva igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu bariko bategura ico bita igikorane c'umukuru w'igihugu mu ntara ya Mwaro, ariko ngo kuzoba ari ukwigina imyaka 4 amaze ku butegetsi. Ubu rero dutegekwa kugura igitenge tuzogenda twambaye mu buzi bwose. Komine yose igira umwambaro wayo. Iruhande yo kugura igitenge cy'ibihumbi 30 n'amafaranga 500 y'amarundi, dutegekwa no gutanga intererano. Aha twese twarabwiwe ayo dutegerezwa gutanga. Banasaba abarwara ubuziko barungika urutonde rw'abakozi bose bashize ko ayo barishe. Uwanse gutanga bakandika ko yabyanse kandi ko yagaye ibyo bariko barakora. Aho urumva ko inkurikizi zizoba tutazozitura. Kubera ubwoba rero abantu benshi barabikora batabishaka. Ingene twategetswe kuriha amafaranga ni menshi cyane. Ushinzwe uburezi ategekwa gutanga ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Inspecteur province
ategekwa gutanga ibihumbi 50 y'amarundi. Konserateri w'amashuri ategeka gutanga ibihumbi 30 y'amafaranga y'amarundi. Sekereteri agomba gutanga ibihumbi 3. Ikindi giteye ubwoba ni biriko birakorwa biteye ubwoba byerekana ko aya mafaranga ari menshi cyane kandi ateye ubwoba. Umuyobozi w'ishuri rifise uburaro ategerezwa gutanga ibihumbi 200 y'amafaranga y'amarundi. Umuyobozi w'ishuri poste fondamenteri ategerezwa gutanga ibihumbi 30 by'amafaranga y'amarundi. Umuyobozi wa Ecofo ategerezwa gutanga ibihumbi 15 fabo. Umwigisha mu mashuri yisumbuye ategerezwa gutanga ibihumbi 5. Umwigisha mu mashuri abanza ategerezwa gutanga ibihumbi 2. Uwundi mukozi wese ku ishuri ategerezwa gutanga ibihumbi 2. Ibi bintu ni akamaramaza aho uwundi muntu ashinga ingene ukoresha amafaranga yawe ku ngufu. Ikindi kiboneka ni ubusuma abigisha bategetswe gukora. Mbega ni kubera iki utwara ishuri rifise indaro atanga ibihumbi 200? Yoba ari kubera ahembwa menshi canke bisigura ko aza kwiba amafaranga yo gufungurira abanyeshuri? Ibi ni ibintu bije kwica ubutunzi bw'imiryango bwari busanzwe atako bwifashe. Ibaze kuja kumara iminsi 3 inyabihanga. Aho rero murazi ko n'ikibazo cy'ibitoro ko kitabyorosha. Hariho igitoro bazanye baca baracugarana ngo kizokora mu gihe cy'igikorane gusa. Kwama tubyina ngo abakoroni baragiye, ariko ubukoroni turimwo ntibusanzwe pe kandi bwaje ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Intonde z'intererano z'abategetsi bo hejuru. Ejo hiriwe harakwiragizwa ku mbuga ingene abategetsi bo hejuru bariko baraterera mu ntumbero yo kwereka abandi bategetsi ko udatanze azibonera ko kandi nawe nyine bishoboka kumugira ko ingaruka zikomeye cyane. Kuri urwo rutonde hatangura icegera c'umukuru Prosper Bazombanza atanze imiliyoni 3. Buramatari wa Mwaro Gaspari Gasanzwe yatanze umiliyoni n'igice. Haraboneka abandi bategetsi. Icegera c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Dadaye yatanze imiliyoni 2. Umupfasoni Leonce yatanze imiliyoni 3. Abashikiranganje bava imwaro, abajenerali bava imwaro, abashingamateka, abagwizatunga bakomeye n'abandi bategetsi batari bake bava muri iyo ntara bose baratanze amafaranga atari makeya. Umuntu arabye amafaranga aherera mu bintu byo kuta umwanya gusa kandi hariho ibisata bikomeye bikeneye amafaranga aratangara cyane. Umuntu yibutse ko hari bamwe bava gutamba mu kikorane bakagorobereza ku mupfumu mu Ruyigi asigara yibaza uwaroze Uburundi uwari we. Ibi biteye ubwoba kandi birateye isoni kuba biriko biraba ku Barundi, ariko bikaboneka neza ko iyi ntwaro ikunda Abarundi bakwiye kuyisezerera kuko biboneka neza ko ataco iriko irabafasha. Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana ati umukama nakumurikire utahukane impunzi, incabwenge twibarutse zigaruke utwugururire amarembo y'amakungu. Kuwa 18 ukwezi kwa 6 2020 imbere yo kurahira nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi, Generali Majoro Evariste Ndayishimiye yapfukamye imbere y'abakozi b'Imana baramusengera. Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana niwe yamuhezagiye. Yarakoresheje amajambo adasanzwe ati hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri ikiremwa cayo kandi warabatijwe kandi waranagabiwe mutima mweranda mwikonfirmasiyo. Niwiyumve rero wumve ko uri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'Abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umukama nakumurikire ujane Uburundi bw'umukama mu neza y'abenegihugu. Utahukane impunzi, incabwenge twibarutse zirengere ubworo turimwo zigaruke kuduteza imbere. Zikoreshe ubuhinga zifise utwugurire amarembo y'amakungu atubere umubanyi w'ingirakamaro. Uri umwana wa Mariya nyina wa Yesu, nguyu nkunyoko wawe.
mwakire iwawe nk'uko wamye, umuhanuze nawe umutege amatwi akwereke ingene worangura ibihimbara Yesu umwana wiwe n'umuvukanyi wawe, akwereke ingene wotozanira ibihambara umutima n'umubiri, yongera agukundire ku mwana wiwe, nawe wamana na Yesu iminsi yose na hose. Hamwe n'iki gihugu kiri aha turaguhezagiye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Imyaka 4 iraheze, impunzi ziracari mu mahanga, za ncabwenge ziracirwa abansi b'igihugu, ziheze hanze y'igihugu, imbibi z'igihugu zarasubiriye kugarwa, ubwoba bw'intambara bwarafashe umurindi ukomeye cyane. Abarundi birirwa baranyuruzwa ngo bakorana na Reditabara, umugambwe seneri wari wabaye uwa kabiri mu matora. Ubutegetsi buramaze kuwusambura ku buryo bukomeye cyane, ubukene bwariyongereye, ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro 100%. Ubwo aya majambo yakiriwe n'uwo sengewe kandi kubiboneka neza ko atana kimwe yigeze akora kugira ngo akure igihugu mu manga kirimwo kugeza uyu munsi, aho benshi bemeza ko ibi bintu biriko biraba biteye ubwoba. Abarundi kwaragowe, ahubwo si ubukoroni gusa uyumvira woterera ibikorane byo gushima imyaka 4 tumaze mu bukoroni. Abarundi kwanyoye umufa w'igihuna, abarundi barabakera kandi birababaje cyane ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abo bategetsi bo hejuru bo nibatange mu minsi mike bazoba bayisubije, barazi aho bazoyakura mu kuyisubiza. Mugabo abantu turagowe kandi Uburundi bugeze ahatemba. Njewe ndavuga ko ibintu aho bigeze rwose iyi ntwaro abarundi batari bakikeneye. None ico gikorane nico gushima kubera badukoreye iki muri iyo myaka 4 iheze, kubera igitoro cabonetse neza canke kubera 50 y'inyambihanga asumba idolari? Nibahe bareka kugora abantu basanzwe baratuntuye kubera ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Uzopfa adatwaye Uburundi azoba ahombye. Na gatondo ko ni igihe cyo kwiyamiriza iyi ntwaro igumye gupfukama mu nda abarundi. Fise ikibazo ibikorane menyereye ari abakizwa babikora, none ico gikorane ni ca Eglise Katolike. Mperuka umuryango wa nyakubahwa Presidenti Republique ari abakatolike, canke ni systeme yo kwiyamamaza? Murantahuza menye ibiriko biraba. Abantu bavundiye mu bitaro kubera guhebura amahera yo kwivuza bava imwaro bangana iki? Gasanzwe ntarava hasi, bazombanza ntarava hasi, ariko umupfumu uvuye hasi arabeshe ko agiye gusenga. Bose muramenye ko ibyo muriko murakora biteye ubwoba kandi ko muzabihanirwa. Ikintu kimwe kimbabaza ni kimwe, nuko babatoza make cyane. Byari kuba byiza batojwe umukozi ariko atozwa 200,000 bikunze bakamutoza 500,000. Uburundi bwagiye gupfa bupfusha abarundi bose bapfa bahagaze. Biraboneka neza ko igihugu kigeze ahatemba. Bazombanza we ayo ayatanga ayahabwa na Neva. Murashobora kuja gushigikira umuntu arara mu bapfumu? Bazombanza ikintu ashoboye ni igiki mu gihugu? Nurenganya umwana wiwe ntiyomutabara. Mugabo ayobora urutonde rw'abasahura abantu b'imwaro abatozwa, namwe mukajamwo mukamuha amashi. None ko Mutabaza Pacifique arabafasha iki? Ko Mutabaza abafise ibinyamakuru bitandukanye barabafasha iki? Ko mudashaka kwikoraho iyi ntwaro y'agahotoro imariye abarundi ku kibi kitagira izina? Igikorane cyo gushima imyaka 4 iheze tumwambika, tumufungurira, tumuvuza, ariko akatwima igitoro kandi agaca yongera amahera amubeshaho. Narwe yatwimye igitoro, tumusabire abandanye yitangatire 2027 tumwongere, kuko biraboneka neza ko abarundi nyine ntaco tugishoboye. Ho kuyazanisha igitoro bariko barayaha Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bintu birababaje kandi birateye isoni. Bazombonza yahora ahita arakopesha
arikopesha ariko biraboneka neza ko yamaze gutunga agatunganirwa kubera amafaranga yiba igihugu. Abo bategetsi bo hejuru bo nibatange mu minsi mike bazoba bayisubije, barazi aho bazoyakura mu kuyisubiza. Mu bantu benshi batandukanye bazayakuramo, ariko mwebwe muriko murabikora mukikuraho n'utwo mwari mufise. Ko wumva data wanje ari igikoroni co gusenga, izo ngufu bashiramwo niziki? Data wanje nimba harimwo Imana, ayo mafaranga bageranije ni menshi, nibagende mu mavuriro atandukanye barihire ababuze ayo bariha, bongere babahe ibyo bakeneye, kuko iby'igitoro byobyo byabaye akananira abahinga. Ariko nibabe bereka gutoteza umunyagihugu mu buryo bwose bushoboka, kandi basanzwe baramukoreye amabi atagira izina, kandi baramukoreye amabi atagira uko angana. Abarundi nanje uwompa akanya nabahonyanga pe. Ibizeze byo ku rwego rwo hejuru, uri uwize uri uwitize woberwa ibyo barimwo. Inzara dufise niyo yatuzangamitse ubwenge kugira tuyinge, ariko tudashobora kuvuga igikwiye. Birababaje cane kandi birateye isoni aho bigeze. Abarundi bonyine bashobora gukuramo ubutegetsi, kuko buboneka neza ko ari ubutegetsi bubi cane. Jewe abarundi murantangaza, ubu amaborogo aca hirya no hino, ni ukuvuga mu bisata byose, ariko hageze amatora uwo bahendesheje 5,000 yihereza mwene wabo ngo ntituri mu mugambwe umwe. None ko mutabona umera bakoroni, kumbure muzoca ubwenge. Erega noneho mwararozwe pe. None nk'ibyo biborogo ni iby'iki? Reka hagere amatora ntimuzobyibuka. Ariko ndibaza mwaracometswe kandi mwararozwe ku buryo bukomeye cane, kuko ibyo aba bategetsi bakomoka muri CNDD bariko baradukorera birateye ubwoba. Ibihe byiza nibyo ndabafurije banywanyi bacu.